umva yaba wewe cyangwa wewe nta numwambanaho. Yes. Noas. Amauka yetu. Wihende kuri kosa rimwe ndakumena umutwe. Mamandi sabasi nukomeze inda mu rugo rwanje kwa papandi ivyo bintu nivyo baho ya sabasi aramwe mu bagabo anyambitse ibara jewe nzocahe simbona ndi ngiye guca ivyo sindabitahura na gatoya. Sabasi nizeye nk'umukizwa je nemera inda mu rugo rwanje amplize gitwarire no kumbe n'inzoka amplize ncagwazi uramaze ko ncagwazi iki yahanira hinduka Sabasi arahinduka. Sheri hari ibintu nibutse ku kazi hari ibintu bitariko biragenda neza. Sabasi hari ibintu ndiko ndaraba amaraporo nariko ndabona neza ariko ngira ndamukurikirane. Sabasi wone ntanguye kumumenya ahubwo nshobora gusanga twaraninjiranwe tutabizi. Rero ngira ndamukurikirane ikibe giye kubona azicuza ko jewe ndi onkre wiwe ngoma ndamukorera ikibi aziyicuza mu buzima bwe bwose. Umvirizamwe abanyakibimwe mumenye neza ko igihe cyose Imana ishaka kureka guhorera no kwirengagiza abarengana. Uyu King Sabasi murenganije mumenye neza ko nimutihana Imana izobahana nk'abagesera. Umva nta jambo twagusabye wumvise byo sister wanje yavugiye hajya ni wihenda
ugaca kubiri nivyo wumvise niho uzomenya umuryango wacu ko ruteye n'ikiziga cyawe nta muntu umwe azokwigira amenya aho giherereye umva nyimba wikunda sohoka genda umviriza ndakubwira ikintu kimwe urazi ko mwafashe muri famiye mungirira amanama ngo nankabi wanyoke ubu rero ngo iyo Sabasi agomba amara amazi kumugaragara izuba riva jewe Imana senga yamayumva kandi rishura Sabasi ntiyama yatoye Bibiliya ko bukiye kubwije ntiyama agenda ngo agiye mu majene ngo agiye mu misozi gusenga singo ujya Sabasi ntabamara amaje muzocaho ubunaho umuntu yitwa ngo numukizwa mwisangira gera kamahengeke ya Bibiliya n'amakantike n'ibiki ngivyo rero murabibona ico no kubwira coco ngo ujya mukobwa agomba babirireko n'uwa mbere n'uwa kabiri azoza n'uwa gatatu d'après inkuru ziwe Sabasi ndamumvako hajya we Sabasi ntawe waruzi je narindindiriye rimwe gusa imugaragaze ni ya Mana dusenga na bado n'ibindi biri nyuma kwa Sabasi n'ibindi uzobibona nkikivuga ngo niwe mwizigirwa afise ukazi ngo niwe vyose abikora ngo niwe atunganye biki data wanje no mu rugo warusigaje kuvuga ko ari we mwizigirwa ufise ubunye ntumara amaye n'ibindi uzobibona hewe idiri uzihana bigenze papa andika igomba gusara cyazungurutse mu nzu cyabuze amahoro hewe nanje mu gushiramo imiyaga we idiri ndahiye nanje sinicara papa anduraze nameze agomba sara nawubwiye hajya King Sabasi wari umuzi wewe wari umuzi kari je ndamuzi je tubana ujya papa ndabuca agenda agaruka umwana ni Chris wewe wow naho ubundi ni je office mushikanje abandi bose bari besha gusa ahubwo ikintu ushaka kubwira urabona wowe iyo wapanze ntaho upangura pe rero bisobanutse ko nanje ndi nyuma yawe ahubwo mbwira igiye kurikira umupango ukurikira no wahe ariko Chris aho umupango ukurikira ntaho amaze kubona shaka umuryango wanje nawe wa mikare erega urose mba ndose hajya King Sabasi yarari nawe uhicara namwumvishije ko hajya Sabasi ahitana Bibiliya agenda asubira yuko ari umumesha ahubwo n'umwana wa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane bucaza nawe yashushe reka nshiremo imiyaga wewe nkuko nabivuze ku mipango yawe nta kimwe kongereza ariko kimwe no kubwira we bandanye ushyiramo imiyaga gusa ushiremo imiyaga hama je nzoza gusa complete Joshua warampemukiye wanyiciye ubuzima mbwira wangurishije kurangahe ubu ngira nirukana kuko Chris yafashe ku nguva nterinda anko ndabona agiye kunyirukana kwangara kwanje wewe uzovyungukiramo gute mimi nukuri ndicuza cyane narakoze amakosa akomeye burya muri jewe sinenzi ko Chris yakoze ibintu nkabijya muri jewe nibaza yuko agufise ku rukundo ruzobaganisha ku neza ndasavye imbabazi izo mbabazi na hano ziguha zirakora ko ngiye kwangara ngo nje kuba umwana wo mwibarabara ibyo wakoze byarakunezereye Joshua
wakoze ivyo uzi inyuma yo kumpropoza ngo dukundane nka kwankira waciye uhitamwo kuja kungurisha ku wundi muntu ariko icyo nakubwira ni kimwe umenye neza ko ibintu byose dukorera hano munsi y'izuba Imana byose bikira bibona kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ivyo urabikora ngahora ukibaza ko mpwanye nawe rwose wari ku munsi umwe nzoguhana byose ndabishira imbere y'amaso yawe Ifu yuko Chris turondera abapolisi bakamufata kuko yagize n'amakosa kuko gufata umuntu kuvuga ngo n'amategeko ni si ibintu byiza vraiment kandi byarambabaje si ibintu byiza King Sabas agenda kumenyesha bakazi kahagaze amaraporo yawe nanakurikiranye yose arimwe amanyanga menshi kigira kabiri nagwaye company warayihombeje maze kuyihombya ucutera inda no kuvuga ubutunzi bwose wakuye muri company yanje wari witegura umwana wawe rero ubu wabaye umugabo ugiye kubaka urugo rwawe ikindi ndagwaye sahime we wateguye utuntu twawe twose ufata urugendo gende kandi nibaza ko atangorana uza kugira kuko wari ipanze ubutunzi bwanje wivye nibwo uzobamo rero atabyinshi twiko turavugana umuryango uruguruye nivyo Sabasi ivyo wakoze vyose umwanya wawe warangiye urazi ingene ugomba kuduteza ubukene wewe company wogeje haje wose umuonkre wawe yarakubabarira nkaraba hewe warateye indu bwa mbere washaka gusubira gutera iza kabiri za gatatu za kane genda mu ibarabara muzovyaranire mu ibarabara muzimenya uravyumva aha ngaha umwanya wawe warangiye wagakobwa ugarutse ngaha gutera ingorane ngaha sina nakwiyamirije uje kurondera umugabo wa King Sabas umviriza ndakubwire twamutaye mu ibarabara muzovyaranira mu mashusho yanyu mu ibarabara sinkeneye kukubona mu nzu yanje uravyumva nyakubahwa iyi ndafise si ya Sabas no ni ya Chris jewe Sabasi nta na hamwe tuzinanye nzinanye na Chris kandi yanafashe ku nguvu ambwira yuko hamwe no hirahira nkabivuga azoca nyica Chris umubona si umuntu ni nk'ishetani yigendera wa mukobwa ntugira kujije neza mu mutwe wawe je nawe arahantu tuzinanye umva ndakubwira nimba ari Sabasi yaguhaye idini ngusheka amakosa aho wibeshe cyangwa ujyamana n'abagabo benshi udashaka kumenya no guteye inda Chris urihenze cyane wabyanka wabyemera iyi nda ni yawe cyangwa ushaka nerekane chat zose twagiye turacata ndazerekana nuko ushaka kuyigereka kuri King Sabas audio sindazifise message sindazifise urashaka iki Chris iki gihe nakirindira umwanya muremure nari naripfuje yuko ikinyoma cyo kubitigwa hashashe cyangwa ushaka nanje mvuga ingene winjiye muri office yanje muri biro yanje ugafata computer ugatangura guhindura ibintu uhindura amaraporo nakoze uhindura ibiharuro just kugira ngo jewe une kwiceye nitwa umusuma hanyuma maze gutakaza icizere kwa oncle bikunde poste ndimwo abari busigarura yineganegamo ariko nagira ndakubwire ibintu byose byaba nibibera mu mwiza Imana yacu iyo hageze bishira ku mugaragaro
papa Andy, mwasavye raporo. Ndazi yuko wanyakiriye nk'umwizigirwa mu kazi, kandi nakoze ibishoboka byose nk'uko nabishobojwe n'Imana kuba umwizigirwa. Nta kintu na kimwe nigeze nonona. Nk'uko nariko ndabivuga, hageze igihe Chris ashaka kuyovya amatohoza mu mafaranga aramaze kugenda mu buryo budasobanutse, bashaka kubinta ko jewe. Ariko nagira ndakugarantise yuko ibintu vyawe byose bimeze neza. Ivyo wanshinze nabikoze nk'uko nategerezwa kubikora. Hano raporo wansavye iratunganye, ngiyi ndayiguha. Ndakwereka amavirement bancaire yose ukuntu yagiye agenda. Nta faranga na rimwe ryasohotse ritari justifié. Ariko ibi byose ndazi yo biva. Ndi mu ntambara zivuye kuri poste mfise mu kazi. Izi mvururu zose uri kurabona n'ahandi ziriko zirava, zavuye kuri madamu wawe, mama Andy, zongera ziva no kuri musaza wiwe Chris. Kandi izi mvururu zose bashaka ko nta kazi icizere nirukanwe mu kazi, poste ndimwo wihe Chris. Okay, mwamaze kunyirukana, mwambwiye ko ntegerezwa kuva mu ino nzu, mwambwiye yuko nakazi kaheze. It's fine. Ariko nagira ngende mvuze rino jambo rimwe, umenye neza yuko igikorwa nk'uko wakinshinze nagikoze neza na neza, aho ubushobozi bwanje nk'umwana w'umuntu bwagera. Hanyuma namwe ndagiye nimubeho amahoro. Ivyo mwashatse gushikako nimubishikeko mutekanirwe. Amagara aruta amajana. Hano sinemeye kuhasiga ubuzima. Wa mukobwa we, ivyo bibazo byose nubiteye. Ubu rero amakosa yose muyasize kuri jewe. Okay? Umva, yaba wewe cyangwa wewe nta numwambanaho. Yes. 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 What? Amaboko yetu. Wihende kuri kosa arimo ndakumena umutwe. Mimi sinumva ishimwe ribereye no uhoraho waburanira abarenganwa, akagwanirira abahisemwo kugwanira intambara zabo ku mavi, baciye amazi inguvu canke inkomezi zabo, bagahanga amaso umusaraba, kuko ivyizigiro vyabo biba bigana kuhoraho. Imana ngwaniye intambara ikomeye, aho narindi ntihari horoshe, kandi sinabona uwo ndenganura. Ariko Imana umutabazi, Imana mutananirwa, ntiyabuze uko bigenza kugira ngo igukoreshe nshobore gukugwa mu menyo y'ingwe. Nari nafaditse, wanashaka oncle yari yamaze kwemera ikinyoma ca Chris na mushikiwe. Warakoze cyane guseruka kugira ngo utabare. Imana yo mwijuru iguha umugisha utagabanije, kandi ijuru rikwibuke, ndetse igikorwa wakoze Imana ikiguharure ko nk'ukugororoka. Imana iguha umugisha mwinshi. Amen. King Sabas,
ahubwo mbabarire cyane kuri biriya byose byabaye. Ku by'ukuri nta ruhara na ruto nenda bifisemo, ahubwo Chris na mushikiwe bashizeho igitsure bambwira ko ntegerezwa kubikora. Maze gutaha umutima wanje ntiwigeze umpa amahoro, warandiye uramburanya. Ndashimira mpwemu yera cyane, we mujyanama mwiza, yanyeretse uburyo ntegerezwa kwihana n'uburyo ntegerezwa kubikoramo. Icyambabaje nuko Chris yasize ubuzima, ariko nyene nta kundi, siko nabishaka mu by'ukuri, ariko kandi amaraso y'Imana ntizo yamparurako kuko sije namwishe. Icyo uvuze n'ukuri, Chris yishwe n'ububegito bwiwe, ariko uko biri kose ntawo binezererwa kuko nta muntu yonezererwa uburimbutse, kuko iyo aza kugira amahirwe yo gukomeza akabaho kumbure yari kwihana, ariko nta kundi. Kandi umutima wawe nuhumure wongere utekane kuko by'ukuri nta ruhara wabigizemo. Hari ikintu nari maze iminsi niyumvira, narumvise yuko wize kandi narumvise yuko uri incabwenge ukabona kerebutse, ko nagiriwe amahirwe yo kwizegwa kugira ngo nshobore kurongora iriya company. Navuze ati reka tuguha akazi uze kugerageza amahirwe yawe, kumbure bigushobokere n'ingene uzokwitunga ukongera ugatunga n'umwana wawe. Ubuzima bwo kurera umwana atase afise ndazi ko butoroshe, ariko n'imiburiburi iyo umukenyezi afise ico yimariye, afise ico akora, akazi karashobora kumupfunyiriza urugendo bikamufasha kugira ngo ashobore kwibeshaho. Ubwo rero we niba uri tayari, akazi uzogahabwa atani kibazo ukoze. Abantu habwa icibara utibagirwa bawe. Ndi tayari cyane, nukwindi tayari. King Sabasima iguha umugisha cyane. Ibyo bintu ni Imana igukoreye, mu by'ukuri nari nahangayitse cyane cyane, nibaza uburyo nzorera umwana jenyene ntafise icepfo n'icya ruguru. Mana nanye maze rakora. Okay, murakoze gushima, ariko ubwanje ndabashimire kuko nanje mwandokoreye ubuzima. Ibisigaye wowe ugenda witegura, ejo uzoze kugira ngo utangure kuraba ingene bikorwa tukumenyereze, hanyuma utangure ukore. Hari ijambo rivuga ngo niwabona umuntu w'umunyamwete, uwo muntu ntazokorera abanyarucari ahubwo azokorera abami. Iki nico gihe cawe c'uko umwete wawe n'ubumenyi ufise sosiyete ishobora kubenefisia, bikagira akamaro sosiyete, ariko kandi bikagira n'akamaro abagukikuje. Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Icyo ndabasezeraniye ni iki: amahirwe ndose nzoyabyaza umusaruro kandi nzoyakoresha neza. Ndazi ko nzobera umukozi mwiza, ahubwo kugira nyine sinzocegwe, akazi gatangura sangabi kugira ngo nyine nzobe neza ku masaha. Ni byiza, bisaba yuko ejo n'imiburiburi saa moya n'inusu ku kadomo uwo buhageze kugira ngo akazi gatangure tubanze tukumenyereze tunabere. Aha ni Imana inkuye, saa moya nzoba nahageze. Reka tugende. Gezaho izo mvururu, gezaho izo mvururu, gezaho izo mvururu.